nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yezu yaciriye ishengero uyu mugani ati: ubwami bw'ijuru busa n'umwami yariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Araheza arungika abasuku biwe guhamagara abatumire ngo baze mu bugeni, nabo baranka kuza. Asubira gutuma abandi basuku ngo babwire banyabatumire bati: naringanije inzimano, ibimasa n'ibindi bitungwa nabazi byose byatunganye, nimuze mu bugeni. Ariko bo babara gutwi ninga barigira. Urugiye kwirabira itongo, urugiye kwidandariza, abandi nabo barengera kuri babasuku barabakubita barabica. Nyamwami ngo avyumve arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi no guturira igisagara cyabo. Abwira abasuku biwe ati: ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira, mubwire abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira, bakoranya abo bahasanze bose, ababi n'abeza. Ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero yinjiye kuraba abazimanwa, arabukwa utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni. Amubwira ati: mbega mugenzi, winjiye ngaha ute utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni? Uno nawe aranuma. Nyamwami abwira abasuku biwe ati: nimumubohe amaboko n'amaguru, mumute hanze mu mwijima iyo aja kurira komanyamenyo. Kukaba nkako rero hahamagarwa benshi, hagashimwa bake. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari ijambo sigaye umenga ryabaye nk'akamenyero, ryama ariko yaragaruka mu kanwa ka benshi, ngo Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Turumvise mu gisomwa ca mbere ingene Imana ihabwa icyubahiro, ingene yihesha icyubahiro. Birakeneye yuko amajambo y'Imana aza aradufasha kugira ngo ntidusange ivy'Imana umenga twabimenyereye, bisigaye umenga byacitse mu gifaransa cyo bita une banalité. Kandi birashoboka aho ushobora gusanga nogira nti ubu unye ugiye nko muri utu dukartier twacu duto tumwe jewe mvukamo hariya, wamusanga nko kukabarabara kamwe hariho nk'ubudini nka butatu. Umuntu akibaza ati ubwo no gusenga kwa cyane canke no kumenga harimwo no kubanaliza ivy'Imana, ku buryo bw'uko murumva nayo biriko birakwega. Shetani iraza ubwenge ikaziramwo iti ivy'Imana nzobiterera kuri terrain yavyo, icyubahiro c'Imana gitakarire mu vy'Imana nyene. Nibi kandi twumvise muri iki gisomwa c'inkuru nziza, ngo umuntu ngo yinjiye mu bugeni wari katambaye ivyambagwa vy'ubugeni. Gushobora gusanga twitwaza ivy'Imana ariko atamutima w'Imana dufise, ku buryo bw'uko muriko murumva nk'ayo biriko birakwega aho hakurya mu Rwanda bariko barugara ubudinidini bumwe bumwe. Gakwa usanga boshobora no kugariza n'abariko barasenga Imana mukuri, mugabo kubera bamwe babigize business, abandi bakabigira ibintu vya influence, abandi bakabigira ibigezweho, ugaca usanga icubahiro c'Imana ntikigihari.
kandi icyubahiro cy'Imana ugasanga kiriko kirononwa n'abitwa ko bari mu vy'Imana. Hari igihe ngaruka nkazirikana nkibaza nti ingene uyu munsi ducafuza icubahiro cy'Imana, ukabona nk'abantu bashobora kuba bose batonda mu ngoro imwe y'Imana ariko badashobora gusangira ku isahani imwe, umwe ngo ahaguruke asimbire nk'ahantu hamagaruke asanga bamushiriyemo akantu. Kandi ugasanga twese dutonda mu ngoro y'Imana. Ivyo biracyoza icubahiro cy'Imana, kuko abapagani baheza bakaturaba bakagira bati pega none barushigika abandi, nibo bantu babishe kubona gusumbya. Hako ubona umubisha w'umukristo, ubona umubisha w'umupagani exposant combien. Mukama kagira ati rero ngiye gusubiza icubahiro izina ryanje mwebwe igihugu canje mwacafuje mu mahanga. Bivuga yuko turafise ibanga rikomeye, umuhamagaro ukomeye, abemeye Imana guhesha icubahiro Imana aho muri ubwo buzima bwo hanze. Kuko iki gihe Isirayeli ntiyari mu gihugu cayo, ntiyari igitonda mu ngoro y'Imana bivugisha ngo ni ingoro y'Imana, ariko kandi bakavanga Imana na Bali n'ibigirwamana. Ubu bari mu mahanga. Iyo bari ntiborohewe, mugabo Imana ikagira iti aho nyene bitoroshe zigama icubahiro canje, zigama icubahiro canje. Mbere Imana igaca ivuga ingene nubwo yaretse bagatwarwa kw'imbohe mu mahanga, harimwo kugomba kubaha umutima mushasha. Hari hageze yuko nko ngaha mu gihugu cacu ibintu turiko turacamo, hari abantu gusa usanga tubisomesha amaso ya politike, amaso y'ivy'ubutunzi, amaso y'ivyiki, mugabo bidahambya hariya umuntu w'ukuri ari amaso y'umutima w'umuntu. Imana igashaka guhera hariya ati ngomba kubaha umutima mushasha, mubemwo icubahiro c'Imana. Kuko woshobora kugira ubwenge buhanitse, ugashobora kugira technicity, ugashobora kugira iki, ugashobora mugabo ugasanga udafise umutima w'Imana, ivyo naho bigushika ugasanga bigupfuye kusa. Ariko kandi sukuvuga yuko umenga umuntu yoba umutima gusa, nabyo bigakenerwa. Nicyo tubundi turazirikana, abo twazirikanye hamwe, gutandukanya gutunga no gutera imbere. Gutunga no gutera imbere si cyo kimwe. Umuntu vyoba byiza abaye umuntu yateye imbere, no kuvuga afise itunga ririmo umutima, afise ubwenge buri mu mutima, afise umuzirikano uri mu mutima, afise ubuhinga bufise umutima w'Imana, afise amayero n'amadolari dukenye mugabo biri mu mutima, abironka mu nzira nziza, akamenya kubisangira neza n'abandi, akongera kandi akabizigamamwo, bikamutuma guma zigamye icubahiro c'Imana n'icubahiro c'abantu. Mukama kagira ati rero nzobakura mu bihugu vyose bakoranirize mu gihugu cyanyu. Tugire Kristo. Umuntu ari mu icubahiro c'Imana n'umuntu azi gukoranya abandi, akabegeraniriza mu ntumbero imwe nziza. Ukaba ukirimo amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'imigambwe na politiki, ubona ko amatora yemirije, ntuzubeshe ngo uri mu icubahiro c'Imana. Shaka uduze ruwanje manika abantu mu ijuru rya kane. Imana yanze ikavuga iti funga kinywa, uri kurabesha. Utari umuntu uzi kwegeranya abandi, uyu agacaka kugira ivyiwe, undi agacaka kugira ivyiwe, ukagira uti genda murondere gushira hamwe. Igihambaye suko umwe wese yiyumvisha ati ni jewe mfise igihambaye, ni jewe mfise igihambaye. Oya,
bihambaye neza igihe muri hamwe musangiye urukundo rumwe. Imana ikabona ikavuga iti ndababona mu mutima w'abantu bazi ikintu cya mbere cy'itunga rya mbere rigize iteka ry'umuntu, nuko umuntu yumva ko acuditse asangiye gupfa no gukira na mugenzi we. ngo nzobakoraniriza mu cyubahiro, nzobakoraniriza mu gihugu cyanyu. Mushaka kuvuga ngo uri nk'icyubahiro cy'Imana, ugomba ko hariho bene wanyu bahera hanze. Cyangwa nimba uri hanze ubaza uti uzogaruka ino ari uko ushize abandi mu ivu, ntibishoboka, nta cyubahiro kirimo. Abavyumva muri hanze cyangwa abavyumva muri ngaha murashaka mu nyanke, mugabo ijambo ry'Imana tutarondeye kumva ko turi abana b'umuvyeyi umwe ngo dukundire. Imana igashaka kutwegeraniriza hamwe, mugabo ugasanga hariho abashiraho inzitizi bakanka kwinjira mu ntumbero y'ubwami. Mwumvise ingene ngo Imana ishobora gutumira abantu bakanka ubutumire bwayo. Imana iguma idutumira iti abarundi mumeze gute? Nibaza yuko muzoteza imbere ibyanyu igihugu cyanyu murinze guhambana ikuzimu. Harageze nimba hatarengeranye ko dukanguka, ntitwibene ngo turiko turaninahaza Imana ariko tudashaka ko uwundi yotunganirwa hambavu yacu, ntibikunda. Ngico icubahiro c'Imana, kuko Imana yegeranya bose abayo bose. Ndabakoranirize mu gihugu cyanyu, nzobasuka ko amazi yo ntituzi ingene kuba kure y'igihugu cyawe bibabaza. Uretse ko ushobora kuba uri kure kubera ibi bishika byo mu buzima. Yarageze kumara amezi 3 hanze y'igihugu, numvise bati hanaka hariyo umurundi, ninjya naraziheba mpaka ndamushikiriye. Nakintu cyumva kumbu igihugu n'umutima w'umuntu birakomeye, birahambaye gose. Ntukipfuze guheza mugenzi wawe hanze, kandi naho uri hanze ntukipfuze kumva uti wasigayeyo nanje no musubiziyo nanje yashitse. Oya, nta cubahiro c'Imana ivyo birimo. Imana irashaka ko umuntu wese yoruhuka akumva ko afise ahantu yoruhukira. Nta bantu muzi barushe cyane muri iyi si nk'abantu bitwa aba apatride, sans patrie, atagihugu bafise. N'abantu bagowe, narigeze gukurikira documentaire kuri abo bantu, n'abantu bagowe amagorwa menshi. Nzobasuka ko amazi y'umusarara mu cyorogwe. Mwari muzi ko amajambo y'Imana ari ivy'Imana mu kirere, nubwo buzima bwo ngaho hanze bwa misi yose. Imana ngo irashaka ro kuducyorora ivyo vyiyumvira, ivyo vyifuzo, ivyo umuntu ari n'icubahiro c'Imana. Tugire Kristo. N'umuntu yitwararika kwama ariko ari icyorora, kuko turazi ko umuntu n'umuntu si umumarayika. Hari ibimunyuragiranamwo vyinshi. Uko kwicyorora no kuvuga kugumagaruka ku kayungiro k'urukundo rw'Imana, ku kayungiro ko gushaka kw'Imana, kimvira ati ibintu biriko birancamwo n'ivyo. Akaroro ni Petero, mu mwanya mutonya yiza akavuga ati ico ciyumviro n'Imana igukoreyemo, si ucibwiye. Haciye akanya, toka shetani kwa jina, sindi twavuze kwa jina langu, toka. Ivyo vyiyumviro vyawe si ivy'Imana, ni ivy'urunturuntu. Ni ivy'urunturuntu. Umuntu ategerezwa kwama ariko ari icyorora. Hari abantu baticyorora, kabona yamase gusangira, mugabo ntiyigera aja mu cemerezo na rimwe. Kwirega jensi icumura ngo nabandi banirimutse. Niyaje kwirega nuko yirega. Upate ngo ndaje mugabo ngo je ngo ntabicunga, abana banje nibo banirimutse. Lindu hamagare we nibo birega rero, we nibingi urera. Ukabatisha shora kuja kwirega abapatiri, patiri ndamuzi ya si wa mwana wo kwijabe ntameze nk'abandi bose.
nawe nyine acumuye arondera undi mupatiri, ntashobora kuvyikiza. Na musenyeri acumuye arondera undi mupatiri, na papa yari afise umupatiri amwiregesha, mwari mubizi. Ntashobora kujaya ngo je ndi papa muri kiliziya, jewe Papa Francisco ndire kuri ibicumuro vyanje byose kuzina rya data, nibikunda nibifata. Umuntu yicyorora ati sinshobora guhagarara kubw'ubushobozi bwanje gusa, n'ubushobozi bw'Imana bushobora kuguhagarika mu bwiza no mu binahazwa bw'Imana. Nzobakuramwo ibigirwamana mwari mwemeye vyose, kutagendera mu bigirwamana. Murazi ibigirwamana biharaye uyu munsi, twese abatari bake usanga bagendera muri wovomera zose n'uzuru zo kwamaka, genda kwa patira kugira amasengesho, hanyuma uhava ugenda mu buyenzi bakurabire. Icubahiro c'Imana ngo gitakaje. Ibigirwamana ni byinshi uyu munsi, si ibyo byonyene. Ibigirwamana by'ifaranga, ibigirwamana by'akaryohera mubiri, ibigirwamana nogira nti bya influence, ibigirwamana by'iki usanga bitwuzura, ugasanga Imana ntikironka ikibanza mu mutima wawe, ugasanga uwundi ntakironka ikibanza mu mutima wawe, n'ibindi byinshi. Ikintu cyose dusubiriza ugushaka kw'Imana kandi kikadutegeka kikatuboha. Nzobaho umutima mushasha, mbashiremwo ubwenge bushasha. Abantu uyu munsi ubwenge tubwita urwenge, ukabona umuntu w'amayeri azi kucaracanganya amadiri mu bubeshi bwinshi, bwakirya muntu ari n'ubwenge. Wait and see. Turindire le denominateur commun, tuzoraba niyabandanya gutyo aho bizoherera. Nzobakuramwo wa mutima w'agatimatare, basubizemwo umutima woroshe. Nzobakuramwo umutima w'umutimbayi. Burya umutima wacu urashobora gutimba kubera ibintu vyinshi. Urashobora gutimba kubera kwimenyera mu kabi, nkuko ushobora gutimba kubera kugirirwa nabi umuntu agakomereka, ariko umutima ugaca ukikurubuye. Imana irashaka kubidukiza, tuyisabe n'ubundi, na cyane cyane bene aho b'abantu bose twita abapsi batigera bashika. Hariho ahantu abo bantu badashika. Hakenerwa rimwe ikintu gikomeye cy'ububasha bw'Imana, la grâce de Dieu. Kimwe tuvuga kandi mu Kirundi, inema y'Imana, ububasha bw'Imana. Nzobashira mu mutima wanje, ndabahe gukurikira amabwirizwa yanje. Ntiturondere kure kuzigama icubahiro c'Imana, ni murajya amabwirizwa. Ajya amabwirizwa tumenyere. Muribuka wa musore twumvise mu minsi iheze ngo aza kuraba Yesu, abandi banditsi baravuga bati aje kubwira Yesu ati ivyo byose umbwiye vy'amabwirizwa nakuze ndabikora. Ngo Yesu akamwihweza ngo akumva aramukunze. Igihe cyose winanatira gukurikiza ibwirizwa, ukumva yuko rimwe rimwe ishobora kukuremera, mugabo wibuka yuko uri kuranezereza Yesu, bikoroha gato. Wibuka yuko uteye agahimbara ijuru, uteye agahimbare Yesu, ukumva byoroshe. Nidukora amabwirizwa kugira ngo bwa mbere badushime, badukote neza, saleri duge, oya, bigire kukugira uti daha turiko ubuzima bwanje bwacitse une mission du Christ. Ubuzima bwanje bwacitse ibanga dusangiye na Kristo. Nzobaha kuba inatana mu ndagano tugirira umukama nziza nyinshi, zimeze nk'amagande fu, ibintu bidukingira. Indagano ziradukingira, usanga twirekuriye mu bintu bibi, ugasanga umenga turi abantu tugenda tudafise intumbero, tudafise ishingiro, ata principe tugenderako, kamenga twama turiko tuzitamba uko zivugijwe. Oya, rimwe rimwe ukazivugiriza ukamenya n'ingene zitamba.
muzoba igihugu canje nanje mbe Imana yanyu. Dusaba Mukama rero adufashe kumva iyo tuvuze ngo Imana ihabwe icubahiro, si cyo cubahiro cyo kubivuga ku munwa gusa, nuko kwinanata n'ubundi kugira ngo tuzigame uko tubishobora kose ishaka ryayo mu kuyiha urukundo rwacu, kugira ngo vy'ukuri ingingo yayo itubemwo. Muragahora muri mu ngingo y'Imana yamibatwikira kandi mwami muyiyumvamo, namane n'inkomezi zo kwigenderamwo. Amen.